Reka subire ndaguhe kaze shuti mu mwanyu bana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze uko muri migi Kirundi, amakuru ari karavugwa mwiri joro. Ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cyacu cy'u Burundi, abari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, Buganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose ntabashije kudondora bigize uyu mugabane wa Afrika, ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tubashikiriza mwiri joro, amakuru aba yero wavuga mu mihingo itandukanye. Ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri ijya nino hatandukanye, n'iteka n'umunezero ntangire by'usubira kubana namwe mwawanye mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, mbonesha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye kaze rero makuru yo mwiri joro, amakuru yiri wavugwa ijya nino, amakuru menshi cyane, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zitandukanye, aho tuza kunyarukira ngaha mu Burundi tukarabira hamwe mu bijanye na politiki, aho icuka kibi casuye kwaduka hagati ya Honorable Agathon wahoze uramutswa umugambwe CNL ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho Honorable Agathon ariko aragiriza Evariste Ndayishimiye ko ari we yoba ngo yaratumye Honorable Agathon yakwa umugambwe wa CNL. Ibyo byose turaza kubirabira hamwe uko bimeze, tuze kurabira hamwe ibiriko biravugwa ko hoba hari igitero Honorable Agathon yaba yagavye ku rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse navuga ko ashaka kumwivugana bivanye nuko ngo yamubujije kubandanya arongora umugambwe wewe wa CNL. Ibyo byose turaza kubirabira hamwe turabe uko ibintu bihagaze, turaza kunyarukira no mu yindi migambwe turabira hamwe kubiriko biravugwa ku mugambwe Burundi bwa bose, tuze kurabira hamwe ibiriko biravugwamo aho bari ko barakora imyiyamamazo, ese byagenze bite, ese Patrick aramuswe umugambwe, turaza kurabira hamwe ivyo yavuze muri iyi myiyamamazo ndetse n'ico batekereza kuri politiki y'u Burundi. Ibyo byose turaza kubishikiriza ku buryo bw'idonido, turaza kurabira hamwe kandi ku mikoranire hagati y'igihugu kibanye ca Tanzania ndetse n'igihugu cacu cy'u Burundi, turabe ibiriko birarangurwa ndetse tuze kurabira hamwe ibiriko birahavugwa byose ku buryo bw'idonido. Ico weho usabwa byo ndasabonera na partage kugira uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tuba tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV, imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Ndabakegurukiye rero kandi ndabahaye kaze mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, tugira duhere ku biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Honorable Agathon yahoze yaramutswe umugambwe CNL kuri ubu ngubu mwiri joro yasubiye gukora imyigaragambyo, ndetse yavuga ko hari icuka kibiri kiri hagati ya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Honorable Agathon yahoze aramutswe umugambwe CNL. Agathon yashinze ntavuga ko mu gihe Honorable Agathon nyene yashinze ntavuga ko mu gihe Evariste Ndayishimiye atakongera kumusubiza umugambwe wa CNL ibintu bishobora kuba bibi ndetse n'amaraso ashobora kumeneka. Ibi kandi Evariste Ndayishimiye amwagiriza ko ngari we yamwatse umugambwe CNL. Ibyo kandi yabikoze kubera ko Honorable Agathon yanze kwegukira umugambwe wa CNDD FDD, uko ayagiriza umugambwe wa CNDD FDD ko wamwivye amajwi ubwo yiyamamazaga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, bikarangira amajwi yose atwawe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari urongoye Burundi kuri uyu munsi. Agathon yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko ibibazo byose bihanze abarundi kuri uyu munsi wa none byose byo byarakwezwe no kunyinyurana mu butegetsi bwa CNDD FDD, ndetse ngo na cyane ukuba Evariste Ndayishimiye adashaka gufata ingingo zibereye kugira ngo abanyagihugu babandanye babeho neza. Agathon avuga ko kuba umugambwe uri ku butegetsi ngo ntago byakabaye biba ibyo umugambwe gusa, ahubwo byakabaye ibyo abanyagihugu bose ngo bakabaho neza nkuko bitegerezwa, kuko umukuru w'igihugu aba yatowe ngo atunganirize abanyagihugu bose atanumwe avuyemo. Ariko Agathon nanone nagaruka ku ngingo zivuga ko Evariste Ndayishimiye afata neza abahurikiye mu mugambwe wa CNDD FDD, naho ngo abari mu yindi migambwe bo bagafatwa nkaho ataco bavuze, kandi ngo bose ari igihugu cy'u Burundi akaba ari igihugu ngo kiri muri demokarasi, aho rero imigambwe yose iba ifise uburenganzira bwo kwiyamamaza kandi utsinze amatora agabasha kurongora kandi mu mwidegemvyo. Ivyo rero bituma
Agatorwasa abandanya agaragara ko afite agashavu ntangere ko ivyo Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu gihugu bishavuze kandi biteye agashavu, aho avuga ko abanyagihugu bashavuye kandi ivyose byakwezwe na Evariste Ndayishimiye. Mwirijo rero amakuru duhawe n'amasoko yacu nuko Honorable Agatorwasa yoba agavye igitero ndetse n'abasirikare mu rugo rwa Evariste Ndayishimiye, aho avuze ko vyanka bikunda adasubijwe umugambwe we wa CNL amaraso ashobora kuza kumeneka mwirijoro nkuko tubishikirijwe n'amakuru duhawe n'amasoko yacu mwirijoro kubibereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, uko turiko turabibashikiriza natwe mu byo duhawe n'amasoko yacu nyene ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kubimaze kuhabera. Mu gihe rero amatora aburi iminsi mikeyi ngo atangure ngaha mu Burundi, urunani Burundi bwa bose bavuga ko itsinzi ari amafaranga umugambwe wateye ibibazo abarundi ngo mu myaka 20 iheze ngo ntushobora gushaka kuguma ku uri kwisonga. Urwo runani rero rwariko ruraganira ruragirira imyiyamamazo kuri uyu wa mbere ruheshi 2025 imakamba. Ivyo bikorwa ngo byitabiriwe n'abantu benshi batandukanye. Nkurunziza Patrick arongoye urwo runani ntabona kumwe icipfuzo c'uwurongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD ari we Reverien Ndikuriyo ngo cuko hoba umugambwe umwe gusa ariyo parti unique mu rurimi rw'igifaransa, mu gihe Burundi bwinjiye mu ntwaro ngo ya demokarasi yemera imigambwe myinshi ibizwi nka multipartisme mu myaka y'1990. uwo Patrick Nkurunziza yemeza ko ngo gusubira ku mugambwe umwe gusa ngo koba ari ugusubira inyuma uravye ico demokarasi iharanira. Naho tunyarukiye mu makungu mu migenderanire kuri ubu ngubu amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko Adrien Ntigacika akongera ndetse anamenyekana ku izina rya Aziranotse yakiriwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan kwigenekerezo rya 28 Rusama y'umwaka wa 2025. Muri urwo rugendo rw'akazi Adrien Ntigacika akaba yari kumwe ndetse na Nazere Nuwimana asanzwe ari umuyobozi mukuru wa Itlacom Fertilizers Limited. Bakaba rero bari bagiye kwerekana intambwe zatewe mu migambi y'iterambere ishingiye ku ubuhinguzi cane cane mwishirahamwe risanzwe rikora ifumbire mvaruganda ndetse n'iy'umwimerere ruri risanzwe riri idodoma, rukaba kandi rufise ububasha ngo bwo gukora amatoni agera kuri miliyoni buri mwaka. Ivyo rero ngo iryo shirahamwe rikaba kandi rivugwa ko ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'2022, rukaba kandi rumaze gutanga akazi ku bantu barenga 3,000. muri abo bakaba rero bagizwe n'abarundi hamwe ndetse n'abatanzania. Ivyo navyo kandi ngo bikaba vyerekana uruhara runini rw'iryo shirahamwe mu guteza imbere ubuhinzi no guha akazi abanyagihugu. Ubwo rero ngo bukorane bwa Adrien Ntigacika abicishije muri Itlacom Holding Limited rikaba riri mu ntumbero yo gukomeza gukorana n'ubutunzi hagati y'u Burundi ndetse na Tanzania. Bikaba kandi bitegekanijwe ko iryo shirahamwe rizo kwinjiza ifumbire ku masoko yo mu karere harimwo ibihugu nk'u Burundi, Tanzania, Kenya, Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ntigacika n'umushinga ntahe wo Murundi yashoboye gushinga FOMI Fertilizer Organo Mineral Industry, rikaba kandi ari ryo ngo shirahamwe rya mbere hano mu gihugu cyacu Burundi risanzwe rikora ifumbire ivanze n'iy'umwimerere hamwe ndetse n'iy'imvaruganda. Yatanguye ngo kandi Itlacom Holding Limited, ikigo gisanzwe gifise amashami atandukanye mu bikorwa by'uburimyi, ubwishingizi, amabanki n'ibikorwa byo gutwara ibidandazwa.
ubwo bufatanye bukaba ari intambwe ikomeye cane mu guteza imbere uburimyi ndetse no gukomeza ubukorane mu by'ubutunzi hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu kibanyi ca Tanzania, rikaba kandi rinatanga akazi ku banyagihugu bo muri ivyo bihugu vyombi uko twabibashikirije. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza muri joro, tubaye tuyasozereye ngaha. Tuzasubira amakuru ya mu gatondo, ryari iteka n'umunezero ntangere kuba twari kumwe namwe mwanywanyi tubana namwe mu makuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no muneshwa yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibagezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza muri joro, tubaye tuyasozereye ngaha. Tuzosubira mu gatondo, bibutse mu fyonde sabone na partage nibo mutaravyonda ko kugira muze murabambere kubona amakuru n'ibiganiro byose tuba tumaze gushira kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka rero mbashimire kuba mwari kumwe natwe mu makuru twari tubashikiriza. Dusozere ngaha, turasubira mu gatondo.